Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane hije kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Ni nyuma yuko inkuru iteye ubwoba, inkuru y'umubabaro idushikiye aka kanya iva mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura kubw'amasoko yacu. Rero ibi bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaravuye mu birori mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru buryo bw'idonido tugira ngo tubashikirize aka kanya. Reka rero tubirenda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, werereye irya rino ku biganiro amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya rino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu wererenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane. Reka nsubire rero ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waheje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyohenda gusoma no kumusiba video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazu jya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Nabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka ntangurire kuri iyi ngingo nkuru. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri igerekezo rya gatanu Kigarama mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni nyuma yuko yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangikori. Uwo munsi mukuru rero wahimbarijwe mu gisagara ca Bujumbura ku civugo twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori dushigikiye kandi dushigikire iterambere ry'igihugu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'urwo rugendo ibintu birakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma y'amasa abiri ivyo birori biheze. Na makuru akomeye cyane yije kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi tugira tubashitse ku buryo bw'idonido bikamu nyuma zuko yari yitavye ivyo birori n'ubundi yaravuye muri ibi bitaro aho hari haheze gukorwa operation na cyane ku bw'amasoko yacu na bamwe mu bahinga begeranye amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje kurungika amakuru akomeye cyane. Ibi bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari kwitaba ibijanye n'ibirori vyo guha Kerinkuru nziza agashimo na cyane nk'umusirikare yitwaye neza mu kugenderera umukuru w'igihugu ubwo umukuru w'igihugu yari mu gisagara ca Dubai. Amasoko yacu rero ahejeje kuronka amakuru akomeye cyane na cyane turonse amajwi ateye ubwoba avugiwe mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura bikamu nyuma z'uko gushika ubu imiduga myinshi sinzi ry'abasirikare kuri ubu ngo bashikuje ivyo bitaro vyose nkuko amasoko yacu avyemeza. Bikamu nyuma z'uko ari n'indi miduga itumijwe ko iva ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Bikamu nyuma z'uko gushika ibintu vyo babihejeje gukomera cyane. Aba ku micungaro y'ivyo bitaro nibo nyene bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cyane tugira tugaruke ko muri iridonido ry'amakuru twabateguriye. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwe mu badogiteri bahora bahakorera aduhaye amakuru gusa atajimye yuko tuvuga amazina yiwe, ashikiriza amajambo akomeye cyane abaza kandi avuga yuko ibintu vya bigira bikomere cyane ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yinjijwe ivyo bitaro. Gushika ubu akaba atamudogiteri n'umwe yahora akorera muri ivyo bitaro arekuriwe gushika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajanywe. Bikamu nyuma z'uko gushika ubu abadogiteri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo barekuriwe gushika aho muri ico cumba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariwe. Uwo muhinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no mu vyerekeranye n'ubuvuzi ngaha muri ico gisata bikavurwa yuko ashikirije amajambo akomeye cyane kuko yoba atazi ingene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariherereye mu na cyane ko bivurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageramiye. Gusa amakuru atangaje nuko umukuru w'igihugu bivurwa yuko atari yangwara yiwe y'igisukari na cyane ko bivurwa yuko yoba yarahawe
ishano mu gihe yahura n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Amasoko yacu rero ajeje kuturungikira amakuru aremeza yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi umuvyeyi wacu nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu aremvye na cane mu gihe vyategerezwa ko ari buze kwitaba ibirori bikomeye cane byo gukwenguruka cane Keri Nkurunziza nk'umusoda yagendaniye umukuru w'igihugu ubwo yoja mu gisagara ca Dubai. Kubwa amasoko yacu rero duhejeje kuronka amajwi y'ibanga ateye ubwoba ariko arakwiragizwa irya nino mu gihugu c'u Burundi na cane ko hoba hari akarwi k'abasirikare bo bariko barashaka kwihora ku mukuru w'igihugu na cane abaryango b'abasirikare barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu rugamba gushika ubu rero hakaba hariko haratahukanwa ibiziga gusa. Amakuru rero ateye ubwoba yejeje kudushikira reka yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma z'uko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu bikomeye cane. Gushika ubu rero ijambo rikomeye cyane Prosper Bazombanza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ashikirije nyuma yo kumvireza yuko umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ari umwanya murashobora kumvireza inkuru y'umubabaro yuko apfuye. Mu misi yaheze twarababwiye yuko umuhanuzi w'umukuru w'igihugu na bamwe mu bahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara yiwe bari bashikirije yuko umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye ari kuriwe kwidegemvya igihe c'amasaha 3 ariko gushika ubu ayo masaha yoba yagabanyutse na cane nkuko bamwe mu bahinga mu vyerekeranye n'ubuvuzi bahejeje gushikiriza. Abakozi rero bakora muri ivyo bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura hari amakuru akomeye cane ahejeje gukwiragizwa irya nino kubwa amasoko yacu tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido bikaba mu nyuma z'uko ibiri kuba nga mu gihugu caciza c'u Burundi ari ibintu biteye ubwo. Bamwe na bamwe baba batanguye kuvuga yuko ivyo vyose vyatanguye kandi bikaboneka yuko umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarongewe guhabwa ishano na cane ko bivurwa yuko yari yaturutse Dubai amerewe neza ariko gushika ubu abahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu bashikirizaga yuko umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye yavuye Dubai atameze neza na cane mu rwego rwo kwanka yuko ikudeta yotangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ivyo rero akaba ari vyo biriko birabandanya kumugaruka ko kandi bikamugira ko ingaruka zikomeye cane ku magara yiwe. Umutambukanyi rero w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha nyuma yuko ku telefone ngendanwa avuganye na Keri Nkurunziza mu bijanye nuko hari hategerezwa kwitaba ivyo birori vyiwe. Gushika ubu rero ikiyago babagiranye ni ikiyago giteye ubwo batugira tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Bamwe rero mu basirikare bahora baduha amakuru begereye umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu biravurwa yuko hari amakuru ateye ubwoba yoba abonetse mu cumba umukuru w'igihugu agwariyemo. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyericoro General Major Evariste Ndayishimiye nimunyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubabwira kuri ayo makuru avugwa ku mukuru w'igihugu n'amagara yiwe. Gushika ubu rero hatowe ibiziga bibiri biciye umutwe. Ibiziga bibiri vy'abagabo vyatowe mu mpera z'inswi muri zone Gasenyi nanone muri commune Buganda nanone mu ntara ya Cibitoke uraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo biziga rero bibiri vyari biciye umutwe kubwa babibonye no kubwa amasoko ya Burundi News TV. Abantu bane barahagaritswe kumvo z'amatoza ariko araba bimenyeshwa n'abajejwe intwaro. Inkuru ya Burundi News TV ikiziga ca mbere catowe mu murima w'ibigori kwa gatandatu kwigenekerezo rya kabiri Kigarama. Abarimyi bari bagiye mu mirima kwibarabara rya kabiri muri zone Gasenyi imbere yo gutabaza abapolisi. Uwishwe yari afise imyaka ishika 40 ariko ntiyamenyekanye. Nta numwe rero yari bwamukubite ijisho vyiganwa n'ababibonye. Kuwa kabiri rero bivurwa yuko uwa kabiri yatowe ku murima w'imyumbati kwibarabara rya kane hari kuri uyu w'Imana uheze. Kuwa mbere rero yari nawe nyene aciwe umutwe nk'uko abanyagihugu babibonye bashikiriza. Bavurwa yuko rero ababonye ivyo biziga bo bose barashikirije yuko ivyo biziga woba yarakoze ubwo bubisha yoba ari umwe canke abari muri iyo kompanyi imwe. Bivurwa yuko ivyo vyose rero bihejeje kuba biriko birashika abo bene igihugu batigeze bamenyekana abaribo. Abikekwa rero kubwa makuru ava i Buganda abanywanyi b'umari b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD imbonerakure boba aribo bakoze ayo mabi bahagaritswe n'igipolisi. Bivurwa yuko
kubw'intwaro abo bikekwa ko baba barakoze ayo mabi bariko barasangira urukanwa n'abo bantu bishwe n'ubwo batamenyekanye. Abo bagabo barahambwe gihutihuti umunsi wose. Ikigiga nanone caratorerwa ko Musitanteri Pompile Hakizimana yatanze uruhusha rwo guhamba abo bantu, ni mu ntumbero nanone yo gukingira abenegihugu indwara zohava zibafata bigasigurwa na Hakizimana. Itorwa ry'ivyo biziga ryama ryaravuzwe muri iyo zone hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nanone ingenzi nyinshi zama zazanywe ivyo zifise n'amafaranga zifashe kandi zishitse ku butaka bw'u Burundi bikavurwa yuko ziva muri RDC. Nk'umuti rero buramatari w'iyo ntara ya Cibitoke Cleme Bizoza aheruka gutegeka ko isiturwa nanone ry'amazu yubatswe bitateguwe mu kigega nanone nk'ikiyaga ca Tanganyika. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi nibo boba mbere bikekwa ko baba bariko barakora ayo mabi mu gihugu c'u Burundi. Mu myaka 3 iheze abenshi muri abo baraciriwe na sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara ibihano bigera ku gupfungwa imyaka ishika kuri 4 na cane kubwa babibonye bivurwa yuko kuri ubu ngo ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi na cane ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uriko urabigiramwo uruhara. Intakorwa ko mu gihugu c'u Burundi na cane biravurwa yuko ari abanywanyi b'umuhari uri ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mu Cibitoke abategetsi n'abasivili abasirikari n'abapolisi baracagora gutora umuti urama kw'ico kibazo co kimwe n'umuti w'umurwi witwaje ibigwanisho wibonekeza mu kibira. Nanone nubwo hari abategetsi benshi mu ntwaro no mu mugambwe uri ku butegetsi bahagaritswe na cane mu makomine y'amabayi. Amasoko yacu rero aremeza ayo makuru bikamunyuma zuko ivyo vyose rero biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Hari n'ahandi nyene batoye ikiziga nyuma yuko ibintu bivurwa yuko bamutoye ikiziga yimanitse mu mugozi mu nzu yiwe. Amasoko yacu rero ni kuri uyu munsi nanone uwo mugabo w'imyaka ishika 35 yatowe uyu munsi ku igenekerezo rya 5 Kigarama mu mwaka wa 2023 yenena ku mugozi mu nzu yiwe aho bita muri Kungoro muri zone nanone komine n'intara ya Ngozi. Ababanyi biwe n'abandi bazi uwo muhisi bameza yuko yoba yiyahuye bivuye ku mubano mubi yarafitanye n'umukenyezi wiwe ari we nanone woba watumye bavana umukenyezi wiwe akagenda atwaye n'abana biwe bose. Ikiziga kikaba catanguye kunonekara nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro no ku mutumba yako. Bikavurwa yuko abajejwe umutekano bakaba bariko baragira amatohoza kuri urwo rupfu. Ayandi makuru akomeye cane yeje kurushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi ari nayo ariko arakwegera umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye bikamunyuma zuko reka tuyerekeze ku basirikare b'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi kirabeshuza amakuru atangwa n'umurongozi wa M23 Bertrand Bisimwa ashikiriza yuko abasirikari b'u Burundi bari ku rubuga rw'indwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bivurwa yuko baba bariko barahangana n'umuhari wa M23. Mu butumwa igisirikare c'u Burundi cashikirije ku rubuga rwa X kimenyesha yuko ibirindiro vy'ingabo z'u Burundi bizwi neza kandi ingabo z'u Burundi zitigeze zita ivyo birindiro na cane ko zikikuza amategeko kandi zigakurikiza amategeko zihabwa n'uburongozi bw'izo ngabo. Igisirikare c'u Burundi rero kikaba kandi kimenyesha ko kizokwivugana nanone mu gihe kizoba gitewe na cane ko M23 ibandanya kwerekana ugushaka gusomborotsa intambara. Ariko umubare wa M23 ugize imisi werekana abarwanyi ushikiriza ko ari abasirikari b'u Burundi. Gushika ubu rero ubwo nanone ubo wafatiye ku rubuga rw'intambara aho bakorana n'imisore y'imirwi ugwana bita Wazalendo hamwe n'igisirikare ca leta ya Kongo. Amasoko yacu rero akaba yemeza yuko gushika ubu ibiziga vy'abasirikari bejeje gutahukanwa nga mu gihugu cacu Burundi bikavurwa yuko kuri ubu ngubu abari ku rwego rwa majoro gushika ubu ngubu nabo nyene abashika babiri aribo bahejeje kwitaba umuremyi. Majoro Enesfor Ndayiragije yari umwe mu ntwazangabo nke zisigaye nga mu gihugu cacu c'u Burundi zaba mu baparakomando igihugu cari gisigaranye mu gihugu c'u Burundi. Bikamunyuma zuko hari n'abandi basirikare b'u Burundi bariko baratahukanwa ibiziga vyabo na cane nk'uko bishikirizwa na bamwe mu baba ku micungara y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura n'abandi baba ku rubibe Cibitoke. Amasoko yacu rero akemeza ayo makuru tukaba tugira ngo tuyaze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Bikamunyuma zuko ibiri
n'ibiriko biravurwa nga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru yose, reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi y'video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazi jyana nyene upyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nkuko twebabwiye mufunyo reka makuru yacu tuyabandanize ku makuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyerico General Major Evariste Ndayishimiye akakanye nyuma yuko yagirisha inama y'abatanga ikori nyuma yuko ivyo birori vyaberera mu gisagara i Bujumbura. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira isaha zibiri zeze bivurwa yuko umukuru w'igihugu Nyerico General Major Evariste Ndayishimiye kubwa babibonye imiduga ya gisirikare niyo akakanya imushikanye mu bitaro vya Gira Hospital biherereye mu gisagara i Bujumbura. Amakuru rero akomeye cyane yeje kuducikira na makuru ateye ubwoba nyuma yuko hari amakuru turungikiwe n'umudogiteri akorera muri ivyo bitaro, gusa atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, agashikiriza yuko gushika ubu atamudogiteri ari kuriwe gushika aho umukuru w'igihugu agwariye, na cyane yuko umudogiteri wese yahora akorera muri ico gihugu cacu c'u Burundi atari kuriwe kuhashika. Mu nyuma zuko haciye hinjizwa abadogiteri bari baturutse ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bivurwa yuko abo badogiteri aribo nabo nyene bahora bakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu mu gihe yari mu gisagara ca Dubai ubwo yarahahejeje imisi igira 3 ari muri ico gisagara. Amasoko yacu rero ajeje kuronka amakuru akomeye cyane tugira tugaruke ko mu buryo bw'idyo nijo bikamu nyuma zuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu bijeje kwibonekeza kandi biteye uruhagarara mu bene gihugu. Abene gihugu bariko baribaza imvo iradio n'imbonesha kure vy'igihugu bitariko birashikiriza aya makuru ariko aravurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya turashobora gutangura ikigandaro na cyane nkuko tubishikirizwa n'umwe mu badogiteri bakorera muri ivyo bitaro vya Gira Hospital, agashikiriza yuko gushika ubu ngubu rero umutekano kuri ivyo bitaro woba wongerejwe no kubwa abagwayi. Nanone bivurwa yuko bo bagiye kwimurwa muri ivyo bitaro, bamwe bagashikirizwa mu bindi bitaro biherereye mu bindi bitaro bitandukanye biri muri ico gisagara ca Bujumbura. Amasoko yacu rero ariko aratugira amatoza ari amakuru turonse akakanya bikamunyuma zuko ategerezwa kuba ibirori nanone vyo gukenguruka cyane kera inkuru nziza nk'umuntu yafashije umukuru w'igihugu mu rugendo rwiwe, na cyane ko yamubaye hafi mu bijanye n'urugendo yagiriye mu gisagara ca Dubai ubwo bivurwa yuko yari yitavye inama kandi bigashikirizwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amasoko yacu rero gushika ubu biriko biribazwa niba kera inkuru nziza yoba ari bubandanye ivyo birori vyabo bikaba birubandanye bikorwa. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira turaza kubandanya tuyabashitsa ko abamenyesha amakuru bacu babahinga bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biraho mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero igihugu cose kirashobora gutangura ikigandaro na cyane nkuko bishikirizwa na Prosper Bazombanza, nubwo amajwi yiwe gushika ubu ngubu tutararonka kugira ngo tuze kuyabashitsa ko abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko gushika ubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubahawe n'abarongoye leta yagitega gushika ubu ntibarashima kugira ico batangaza. Umuntu wenyene yoba yashimye kugira ico atangaza kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa ku magara y'umukuru w'igihugu ni umunyamabanga mukuru umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru bacu, ari navyo rero tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero reka nsubire ndabukangurikiye cyane inshuti munywanyi uri kumviriza amakuru yacu. Turaza kugaruka rero tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa irya nino, abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza. Ntimujije kure ibiganiro vyacu nakagaruka iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.